Haleluya. Amen. Nanje magazi ngaho kugira ngo nshime Imana mvuga ubukuru bw'Imana. Imana nabonye ngaho muri repentance nta handi nari bwayibone. Imana ikorera ikibiriraho. Amen. Naragwaye ndaja kwa muganga barangirira ama examen. Ivyo niyumvira ngwaye sivyo batoye. Ivyo batoye nivyo nabona ngwaye nyine ndavuga ati ivyo ntaco turamenyeranye ariko ndavuga ati sometimes birashobora guhera. Rero cyo nkundira Imana ku mugoroba niho navuye kwa muganga narafashwe ndafatwa umutima uratera biranga ko mpema ndavuga ati ndabwira mutoyi wanje ti ani tingo je tujane kwa muganga batume bantera serumu numve yuko umutima uhagarara kuko mwanya n'umwanya ndumva ko ngomba pepe ariko we warambwira ati turafise umuvyeyi kandi asenga Imana ikamwumvira reka ndamurondere ko je n'ivyakunda ko nora telefone aramurondera Imana yo mwijuru tubona araje ku murongo acara du telefone aransengera biramera nk'ivyanka ariko mu nyuma ararungika umukozi w'Imana aransengera mukanya numvise umutima uratekereje numva n'ivyari mu mutwe byose birabaye amahoro ndashima Imana yanzuye aho hantu yimera amashi Dukomere Imana amashi menshi cyane. Yari yumva ubuzima burangiye ariko turamusengera Imana irakora tuyongera amashi menshi.